Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mweba nywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane n'ubundi kubivugwa mu gisata ca politike. Bamwe bati ntiwipanga urapangwa kuko kirapanze. Numuhari wafashwe mugongo n'akarere hisunzwe intumbero waho rugamba mu gushinga inzego n'amategeko ngenerwa ko vy'umuhari hari vyo Hussein Rajab yabura kuyindi mihari yo mu karere yashitse ku butegetsi nko muri Kongo, mu Buganda ndetse no mu Rwanda. Inyuma ya babiri bari barahawe uburongozi bw'umuhari hanyuma umwansi akabahuvye bagahemukira umuhari ngo Hussein Rajab ico gihe yaradugije nkuru nziza mu mabanga amukuraho yahora ari icegera cyo muri coordination générale y'umuhari amushira imbere ngo arongora umuhari hari kwigenekerezo ya 25/0 umwaka w'ibihumbi 2022. Ico gihe Hussein Rajab yaciye ashinga umugwi wo kwama hafi ya nkuru nziza kugira bamufashe ubwo burongozi kuko bwari buremereye nawe akaba atari bwakomere mu bijanye n'amabanga y'umuhari. Kubwa nkuru nziza we yabonye ko ari akagaye Hussein Rajab amweretse ko kumuha uburongozi bw'umuhari hakamuhana n'abamuguma hafi kandi we yashaka kwigenga. Twibutse ko hari inararibonye zo mu gihugu kibanyi zari zaburiye Hussein Rajab ko nubwo yahaye amabanga nkuru nziza mu bwitonzi n'ubukerebutsi yamubona na kiricegera ciwe kuva ronse yo mabanga mashasha yo kurongora umuhari yamaze gutegura kumuhemukira. Nubwo mugwi wari washinzwe kugira ngo ufashe nkuru nziza harimwo nuko uzobera ijisho no gutwi Hussein Rajab kugira nkuru nziza ne yati ntumbera zo bimenyeshwe kare nkuko ibako rya CNDD-FDD ryari rishusha nimwe mu migambwe yashikiriye ubutegetsi ivuye mu mihari yagwana. Nkuru nziza we yari yabonye ko azoca twara umugambwe n'igihugu nkuko bimeze mu bihugu bibanyi nka Tanzania. Kubwiwe yabona ko nk'urongo y'umuhari n'inyuma y'ukuba umugambwe ari wazogumana yongere kandi abari we aba umukandida mu matora gutyo azoba afise ubutegetsi bwose acaronka uko yikura ko abashatse kuko ntiyashaka kumva ko hari abamukurira yashaka kwitwa se bose na vyose. Umuhari umaze gushika mu gihugu Hussein Rajab nka se wa nkuru nziza muri politike yaramweretse kamukurira mu ngingo zafashwe umugambwe wari kugendera ko uvuye mu muhari harimwo ko uzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu atazoba ari umukuru w'umugambwe kuko umukuru w'igihugu atemerewe kurongora amashira hamwe canke se umugambwe nkuko vyari mwibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Ivyo nkuru nziza bibonye nk'umutego bamuteze wo kumugabanya ububasha kuko wa mugambi we ngo utazokunda niho yagomuka ko adatwariye rimwe umugambwe n'igihugu vyose aca bitoba. Ariko mu nyuma yarisubiyeko ico kibaye ikimenyetso nabesha ko bimwe babahumure bongorera zimwe mu ndongo za CNDD-FDD ko nkuru nziza zopinga kwa rukuri aca bigipinga ca mbere kibonetse muri CNDD-FDD maze kuba umugambwe kuko abandi bapinze ukuri umuhari. Induru za nkuru nziza zimaze guhoshoroka ibikorwa vyo gushinga inzego vyarabandanije. Nkuru nziza bamugira umukandida zoserukira CNDD-FDD mu matora, Hussein Rajab we aba umukuru w'umugambwe. Amatora amaze guhera rero benshi baratangaye ukuntu Hussein Rajab kamukuru w'umugambwe yahaye ibibanza vy'iteka abandi bose mu nzego z'igihugu akaguma ari umukuru w'umugambwe n'umushinga amateka asanzwe. Ariko nkuru nziza yari yabibonye icatuma agwanira ikibanza c'umukuru w'umugambwe ngo nuko yarabizi ko umukuru w'umugambwe ari wazoza arafata ingingo z'abahabwa amabanga mu nzego zitandukanye z'igihugu akabarungikira ababijejwe bagaterako imikono. Mu mategeko abafise ibibanza vy'iteka mu burongozi bw'igihugu babihawe ku izina ry'umugambwe baguma batwarwa n'umukuru w'umugambwe nk'abagumyabanga. No kuvuga rero ko mu nama zose z'umugambwe umukuru w'umugambwe ari wabarikizigenza kandi ingingo zose zifashwe mu burongozi bw'umugambwe ngo nizo inzego z'igihugu zikomoka ko zikurikiza. Ivyo nivyo rero nkuru nziza yanka ko aguma yisanga twagwa na Hussein Rajab kandi yashaka kuba ari we asumba bose muri vyose. Niko gutegura uko umwaka umugambwe ubanje niko gutegura ko amwaka umugambwe abanje gukorana n'abarabansi b'umugambwe kuva ukiri umuhari. Ariko kandi nkuru nziza byaramwanse mu nda guheba ikibanza c'umukuru w'igihugu ngo agumane ico yari afise cyo kuba umukuru w'umuhari acaguma abo umukuru w'umugambwe kuko yarakunda gusayangana. Nayo ikibanza c'umukuru w'igihugu akaba ari cyo gituma umuntu yamaboneka hirya no hino.
Ico Nkurunziza atibutse ngo nuko bamwe mu bamufashije kurongora ibisata bitandukanye bashize mu mabanga hanyuma bamushize mu mabanga akigenza nabi yategerezwa kugira iherezo ribi. Mu nteguro z'imyamamazo y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 umugwi w'ibihangange vy'ipete rya General wari urongowe na Evariste Ndayishimiye warashiriye Nkurunziza ubutumwa bwa Hussein Rajab. Ubwo butumwa bwamumenyesha ko yotegura umutwe n'umutima kuko Hussein Rajab agira agaruke mu gihugu no mu mugambwe yitegure kubana nawe no gukorana nawe canka kinjure. Iyo ngingo kuri Nkurunziza ntiyayoroshe kuko yariha ishusho yicaranye na Rajab n'ivyamukoreye agasanga ko aba arakamaraamaza. Nubwo rero bamwizeza ko Rajab atamugambi wo kumwihora afise, Nkurunziza arabizi neza ko wubahutse ugahemukira systeme bitebe bitebuke akanywafu karakuyabagura. Muri wa mugwi wugaye w'ibihangange Cercle des Généraux baza bamaze gutegura ivyankenerwa vyose mu kwakira kizigenzo wabo. Mu nama yo kwiga uko bo kwifata Nkurunziza amaze kunana niho bumva itangazo ko umukandida Evariste Ndayishimiye. Abari aho bose baguye mu gahundwe ubwiwe Ndayishimiye ngo nawe yarikanze kuko mubibona muri kirya kibanza ngo ntiyishiramwo. Nubwo iyo ngingo benshi mu baraho itabaguye neza bayubashuko kuko izananye kuba bagize ico bari kandi bubaha cyane. Ngekana Ndayishimiye yarerekanye amakenga yiwe kuri ayo mabanga remereye yahawe ngarasaba ko boshirwaho wundi uti babwiye ko hari imvo zatumye bigenda uko. Umwe niwe yubahutse avugira hejuru ko iyo ngingo atayishimye nyabona ko ari we bohaye mabanga kuko ari we yarashikiriwe. Benshi kubera agahimbo bari bagira ububasha system ifise ko ishobora kuambura uwari we wese ubwo buhangange yihaya ikamushira hasi asumba aho yahoze kera nivyo vyashikiye uhubahutse rero ngo kuvuguruza ingingo y'abagabo. Iyo ngingo yuko umukandida yahiswemwo ari Ndayishimiye barayishiriye Nkurunziza nawe ababwira ko adashobora kumwemeza kuko hari uwundi yateguye. Muri systeme rero haciye hafatwa ingingo bahurusha General Prime Niyongabo ka mukuru w'igisirikare ko Nkurunziza yihenze agacukubira niyo ngingo igisirikare gise gifata ibintu mu minwe. Abari begeye Nkurunziza baramwibiye ibanga ko ahari ko habera ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD mu ntara ya Gitega hazananywe abasirikare benshi cyane niho guca yisubira ko ku ngingo yari yafashe. Nubwo iyo ngingo yiwe itari kumara kanya kanini ubona ko yari isigaje iminsi mike yo kuba kuri inosi. Mubegere Nkurunziza hari abatamenye ivyabaye kugira Ndayishimiye ahabwe aryamabanga. Igihe bimenyekaniye ko Nkurunziza umutima uhagaze abo kwa Nkurunziza barashatse kuzana umwe Nkurunziza yarateguye kugira ngo abari wasozera ico kiringo ca gatatu cari gisigaje iminsi mike ngarika abagabo barabihakana ahubwo bategeka ko Ndayishimiye aca bari we agisozera mu kurahirira ayo mabanga naho ikiringo kitari bwagere kuko abagabo ari bo bahitamwe ingene ibintu bigenda kandi atawubaza igitumo vyagenze uko. Kurundi ruhande kandi abegereye Hussein Rajab bari bamaze gukaraba ngo bamwakire igihe yaho butumwe bihangange kugira ngo aze mu mwaka w'ibihumbi 2020 babonye ataje harababajije igihe azozira nawe bishura ko nka 2023 ibintu bizoca bitora inzira. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ku mpande zose abegereye Hussein Rajab batari mu nzego n'abamuri inyuma bari mu nzego bari biteze kaca sesekara mu gihugu ku mugaragaro. Ekana Ndayishimiye ngo yari mu bitegure guca subiza imbitso bamuhaye ubona ko imyidogo yuko aremerewe yari imurembeje ariko nta tangazo na rimwe bumvise. Bamwe bakemeza ko bari bavyiteze ko iryo sanga atari ryo kuko Hussein Rajab mu mateka yiwe ngatigera ashira habona integuro zirimwo ikiringo n'ingene ibikorwa bigenda. Benshi mu bariko babona ibihangange bimwe vyiyambura amapete y'ubuhangange bikaja mu mabanga ya gisivile bariko baribaza ko hari amategeko mashasha baronse yo kuba yoba atumbereza ku muzo w'iyo ntare y'urugamba. Iyo bamatangazo ava muri leta ko bagerageza gusoma urusaku kuri Ndayishimiye bamubaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2027 azitoza baba abariko bararungika mu mugambwe mu minyanyuro nshasha zivugwayo ngo namenye ko muri systeme hatakijojota ngo bose barindira iyivugwa n'abagabo. Ngamabanga y'igihugu ntahererezwa mu mabarabara n'ibirabu kandi ntabikwa n'uwari we wese ng'igihugu kirimwo abagabo. Ngo muri systeme rero niyo mpamvu baca bavuga ngo ntiwipanga urapangwa kuko kirapanze.
Ni mugihe kandi ari kwigenekerezo y'umunani ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2014 hari ku munsi wa gatandatu. Ico gihe hari hateguye ikarashishi y'abari bahurikiye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakaba bari bahanye isango ryo guhurira ku ngoro y'umwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu gisagara ca Bujumbura. Iperereza rya Nkurunziza ryahavuye rironka ayo makuru ko mu ngoro yo mugambwe haza guhurira indongozi zibiri z'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bari basanzwe kandi begereye Hussein Rajab. Nkurunziza we ngo yabibonyemwo umukenyero wa Hussein Rajab, ngo niko kugomorora igipolisi gifise itegeko ryo guhagarika izo ndongozi zibiri. Mwiperereza harabibibanga bari muri iryo huriro nabo baritegura. Abapolisi basanze urwaruka rw'iyo migambwe rwagavye rurangira abapolisi kwinjira bataberetse umutahe. Ico gihe rero igipolisi cace gishaka gukoresha inguvu bihava biba nk'intambara kuko cararasha amasase yica. Ubutegetsi bwaciye butanga itegeko ryo kugandagura za ndongozi zibiri kugira ngo bizokwitwe ko bishwe n'amasase yarashwe n'urwaruka. Nubundi mwiperereza barababuriye ko hafashwe izindi ngingo. Bimaze gukomera za ndongozi zahavuye ziraba aho zikinga gatwe mu kibanza kimwe ciyo ngoro. Umwe muri izo ndongozi yaciye yakura Hussein Rajab ngiyo yari mu mpimba, aramumenyesha ibibaye nawe bategeka kudasubira kuva aho bari gushika haje ubutabazi. Nkuko amakuru abivuga, Rumengo yaciye yakura abakozi babiri biperereza bahoze ku rugamba, ababwira ko baza kugenda nico bagiye gukora. Abo bantu babiri bo mwiperereza ngo bari bazwi ko ari abizigirwa bakomeye ba Nkurunziza, ku buryo bageze ku ngoro yo mugambwe abategetsi biperereza n'igipolisi bari bahari batabagoye mu kubahakayira kuko bari bazi ko ari abaje gukora ivyananiranye. Ku rundi ruhande kandi rw'imbere mu ngoro y'umugambwe barakanguswe babonye abo bantu, ariko bumva bavuze ijambo kabanga kode yari yahaye za ndongozi zibiri kugira ngo baze kumenya baje kubatabara. Ngo burya no kunyeguruka kwa zino ndongozi ngo vyaragoranye kuko batatahura ukuntu abajejwe kubaka ubuzima aribo baje kubakiza. Abo bantu bo mwiperereza ngo baciye bakoresha ivyuka bikoroza amosozi vyinshi kugira ntihagire ubona ibiriko biraba. Za ndongozi zibiri kugira zikurwaho zambitswe imyambaro y'abajejwe umutekano maze bacishwa ku ruhande rw'inyuma. Hari hateguwe kandi imodoka imwe yo mu buserukizi bw'igihugu kimwe mu bigize ubumwe bwa Buraya niyo yabakuyaho. Umwe muri izo ndongozi ngo yaciye abandanya asohoka igihugu acishijwe mu ntara ya Muyinga kuko we yari ko arahigwa cyane n'ubutegetsi. Babakozi biperereza bo baciye imbere mu gusohoka, basohokana n'ibisakoshi binini bibiri birimo impuzu za ndongozi kugira ngo basamaza bari ku ruhande ko ari ibipande vy'imibiri ya za ndongozi bakatakaswe. Ya ndongozi yari kirahungishwa igihugu icishijwe Muyinga niwe yashize ahabona ivyari ibanga kuko amaze kubona ububasha ngo ivyamukozwe ko vyaramurenze. Ivyo kwinyegeza yaciye abireka kuko nkuko bari babimusavye. Ageze Muyinga ngo niwe ubwe yigiriye gutora amafaranga mu banki, abamubonye baratamari ukuntu aje abona kandi yari kararondegwa. Ajije kubikura udufaranga yuri ipikipiki yari genewe kumutwara, maze avugira hejuru abwira barahati igihugu kirimwe abagabo ukungiye niko nzogaruka. Ngamakuru rero ntiyatevye gushikira Nkurunziza. Ubwo nyene uruhigi ruba ruratangwa yari ku mwanya wari wagiye, umunyepolitike yaza yamaze kugera kure. Abanyamuyinga nibo bahaboneye kuko harazindwi igipolisi kibasaka gushika mu tumwanya basumiramwo ngo bariko baronderamwo umunyepolitike. Munyuma w'umunyepolitike agira kabiri nawe yahavuye ahabwa amabwirizwa yo gusohoka igihugu nyuma y'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu kuko ari mu babonetse imbere y'abahura n'abandi cane. Umwe mu begereye Hussein Rajab asanzwe mu bihugu vyo hanze yaritavye inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabereye mu gihugu kimwe ca Buraya, ahahurira n'abanyepolitike babiri. Abo Hussein Rajab yatabara ico gihe. Gicamutangaje kikanamubabaza nuko abo banyepolitike mu majambo bashikirije bartyoje cyane Hussein Rajab, berekana ko ari watobo twigoro twose abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimwo akoresheje bamwe mu bari mu butegetsi. Umwe muri bo ngo yaciye atanga iciyumviro ko mu vyo bakora vyose bakwiye kwigiza kure Hussein Rajab n'abayoboke biwe ngo niba bashaka ko ivyo barimwo bitera intambwe. Ngo umuntu yavuye muri iyo nama ababaye cyane niko kubimenyesha Rajab ko babantu bataye umurongo. Namubwira ko yoca atangura kubagendera kure kuko baterekwa abegereye Rajab bose. Umunsi umwe uno yegereye Rajab yagiye ku maziko y'umwe mu barundi baba hanze, ahura n'umwe muri babanyepolitike ngo arobahutsa mubaza ivyamushikiye kugira ngo ahemukire systeme kandi yamukoreye vyinshi.
ngo nawe mu kumwishura yaciye amubwira ko we n'abandi nkawe baha amabwiriza yo kudasubira gucisha mu kanwa ibijanye na Hussein Rajab n'ivyo vyose kandi ayo mategeko yavuye aho nawazi wa muntu aciye amenya ivyabaye ivyo ari vyo. Wumvirije ibivugwa n'abanyepolitike iyo batumiwe mu biganiro vy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bererekana ko bamwe mu Barundi ari incabwenge mu bijanye no kuyoberanya, baba abo biyoberanya bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi canke abameze nkabo bari mu butegetsi ngeje barashobora gukoreshwa ibitangaza mu rukiza rw'u Burundi abari babaza ukundi bagatamarirwa. Gusanga icagoye benshi mu bibwira ko bazi politike y'u Burundi nuko kubwo kutamenya kwabo bisanze bitumye ku muti wari kubakiza iyi ndwara bagwaye igihe kinini nkuko benshi babivuga. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe ne butarafyenda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza no Muhuza TV. Rero Imana iba hezagire.